tugiye mu gisata c'ubutungane. Igisata c'ubutungane naco kiri mu bisata bihambaye mu buzima bw'intara. Imanza nyinshi zibonekeza zijanye n'indyane z'amatongo zikunze kandi guhinduka iz'amatati. Imanza zitari nke zari zaraciwe zarakurikijwe mu masekeza yabaye kandi kuvanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ahasabiye ubutungane kwikubita gashi. Turabona yuko biriko biragenda neza mu ntara yacu nziza ya Kayanza. Ku bijanye n'intwaro ibereye, muri iki gisata turiko turahimiriza abarongoye abandi n'abenegihugu kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Twarahimirije abenegihugu kwiyubakira ingoro z'abakuru b'imitumba ndetse nyinshi zikaba zimaze guhera. Abataraheza nabo twabahaye ikiringo cyo gushika mu kwezi kw'indwi. Uburongozi bw'intara bumaze kubona inyubakwa bukoreramwo kwidakwiye, kuko hari n'abakozi harimwo n'abahanuzi ba buramatari bakorera mu zindi nyubakwa, kandi iyo nyubako itakijanye n'ibihe tugezemwo kuko yubatswe kuri leta mbirigi. Bwaciye bwigira umugambi wo kwiyubakira ingoro ya buramatari nshasha kandi igezweho mu buryo bw'igorofa igeretswe gatatu. Igikorwa nyezina caciye gitangura mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2017. Twabamenyesha ko gushika ubu tugeze ku ntambwe ishimishije, ntaho hari akaciyemwo tugahagarika kugira habanze hubakwe ikibuga ca kijambere ca Gatwaro. Ubu rero aho ico kibuga ibikorwa bisa n'ibirangiriye, twaciye dusubira kuvyura ico gikorwa kuva kw'igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2020, aho twari turamutse twakira urumuri rw'amahoro mu ntara nziza ya Kayanza. Kugeza ubu iyo nyubakwa ikaba imaze gutwara uburyo butari buke, ariko tugakengurukira cyane abenegihugu bo mu Kayanza n'abakunzi b'intara kukungene bitanze mu gutanga uburyo bw'amafaranga n'inguvu. Ibikorwa bikaba bigeze ku ntambwe nziza uno munsi. Turakengurukira cyane n'abarundi bavuka mu Kayanza bari mu mahanga, ico twise diaspora Kayanza, mu bihugu bitandukanye byo ku isi, kuko nabo nyene ico gikorwa bariko baracitabira ku rugero rushimishije, ndetse ubu bakaba bamaze kwegeranya hafi imiliyoni zirenga 20. Amakomine yarakurikiranywe mu bijanye no kwanduza amakori. Turavye ingene vyakozwe tukabona intambwe ari nziza cane. Umwaka w'ubutunzi urangiye, komine ya Kayanza akaba ari iz'ubwa mbere ku miliyoni 535 n'ibihumbi 693 n'amajana 828. Ikurikiwe na komine Muruta ku miliyoni 221 n'ibihumbi 822 n'amajana 338 mu bijanye no kwegeranya amakori n'amatagisi. Tugiye mu gisata c'imibano n'imico kama, twaritabiriye Festival National y'intambo n'ibihingurwa, ico twita mu rurimi rw'igifaransa objet d'art, yatunganijwe mu mwaka uheze na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Intara ya Kayanza ikaba yaronse ikibanza ca 11. Twaritabiriye kandi ihiganwa ndangakaranga ryabereye mu ntara ya Ngozi. Intara ya Kayanza ikaba yatahukanye ikibanza ca mbere mu ntara z'uburaruko bw'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Twaritavye ihiganwa ry'umurisho w'ingoma riheruka kubera Igitega, tukaba twaronse ikibanza c'9 mu ntara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi. Ibibanza ndangakaranga biriko biratunganwa neza, duhereye ahari amashuha yo ku Mahoro muri komine ya Muruta.
dufise imigwi y'umupira w'amaguru ibiri ikina mu cicaro ca mbere twita umugwi wa mbere ni Kayanza United na Top Junior. Mu mwaka uheze amahiganwa yarangiye Kayanza United iri mu kibanza ca kane, tukabamenyesha ko uwo mugwi asanzwe ari umugwi w'intara. Muri uyu mwaka iri mu kibanza ca 15, ariko muri ico twita mu gifaransa phase retour twarakomeje umugwi, turiteze ko ihiganwa rikurikira rizorangira dufise ikibanza ciza. Umugwi Top Junior nayo iri mu kibanza ca kane. Ibibuga vy'inkino birahari mu makomine yose agize intara nziza ya Kayanza. Turafise kandi n'imigwi iserukira ntara no mu nkino za basket na volleyball. Volleyball ikaba yaranatahanye igikombe c'umwaka w'2019, igikombe citiriwe umukuru w'igihugu cacu. Twarabandanije guhimiriza abahunze bagati zabo guhunguka bagasubira mu vyabo. Kuva mu mwaka w'2020 gushika uno musi abari mu gihugu mu makambi y'impunzi ari hagati mu gihugu ico twita mu gifaransa site de déplacés abagera ku majana 972 baramaze guhunguka. Abagera ku majana 397 nabo bari barahungiye hanze y'igihugu baragarutse mu gihugu. Turakenguruka kandi ingene bahungutse n'abasigaye ku mitumba babanye neza. Ikindi dushima nabari bahungiye muri site ya Gisara muri komine ya Muhanga bakubaka mwitongo ry'umwene gihugu bemeye kumubisa kugira nawe ashobore gushikira itongo ryiwe. Twarabandanije gufasha bantaho nikora, tukaba twashoboye kwegeranya amafaranga yababa imiliyoni 6 ku munsi wahariwe gushikirana mu kibano hamwe n'imfungurwa, impuzu n'ibindi bikoresho. Ivyo twaranguye ni vyinshi ntawo bitondagura ngo abimare.